twoye kubuhabuza ingorero ubwubake tugavye twubaka Uburundi tugavye nimugire nk'umwasi yagiye kure Munyabanga mwese ntimwijajare murazi ukuntu umwasi yiyorobeka ingorero twerende gusamara twubaka Uburundi tugavye nimugire nk'umwasi yagiye kure n'ubu kenshi cane murabibona baravyura umugara tugahwamika biraboneka yuko ataho yaroye twubaka Uburundi tugavye nimugire nk'umwasi yagiye kure basakuru bacu barayamaze utambana na mukeba ako bitorogohekera zira twubaka Uburundi tugavye nimugire nk'umwasi yagiye kure turarya tukaryama muri iki gihe kubera bitangiye iki gihugu nimugire ngo umwasi aranezerewe twubaka Uburundi tugavye nimugire nk'umwasi yagiye kure Bagumyabanga uhenze n'agahengwe acanye inkizo mubaterera iki gihugu cacu tugavye twubaka Uburundi tugavye nimugire nk'umwasi yagiye kure bararose amahoro bigoranye baduze imiduga iteye ubwoba imimanuko mu mvura nyinshi cane twubaka Uburundi tugavye nimugire nk'umwasi yagiye kure amagorwa twabonye ni menshi kugira ngo Uburundi burokoke ntidusamare rero bagumyabanga twubaka Uburundi tugavye nimugire nk'umwasi yagiye kure ngara yaratwishe ku rugamba turarya n'ibitahora biribwa turakwara divorce hamwe na kwashi twubaka Uburundi tugavye nimugire nk'umwasi yagiye kure ikinyoma c'umwasi kirakomeza kwambika ibara inzego birakomeza n'intandaro yuko dusubiza inyuma twubaka Uburundi tugavye nimugire nk'umwasi yagiye kure indongozi z'iwacu ziri ku kivi zirakora ibyiza byinshi bakabigaya n'intandaro yuko dusubiza inyuma twubaka Uburundi tugavye nimugire nk'umwasi yagiye kure Bagumyabanga uhenze n'agahengwe acanye inkizo mubaterera iki gihugu cacu tugavye twamye tugavye ntavyo gusamara ngenda babwire bagumyabanga twamye tugavye ntavyo gusamara uriya umwasi n'ubu ntaho yaroye twamye tugavye ntavyo gusamara umwasi n'uyu munsi ntasinziriye twamye tugavye ntavyo gusamara n'ubu arabandanya atega imitego twamye tugavye ntavyo gusamara muri kano gahengwa ariko arataka twamye tugavye ntavyo gusamara twubaka Uburundi tugavye nimugire nk'umwasi yagiye kure dushaka iminsi yose aho yomenera twamye tugavye ntavyo gusamara kugira ngo adosoreze mu ngorane twamye tugavye ntavyo gusamara ibyo tubumba byose ashaka kumena twamye tugavye ntavyo gusamara mugabe niba duce mu ryahumye twamye tugavye ntavyo gusamara baharanira ko tubuza amahoro twamye tugavye ntavyo gusamara twubaka Uburundi tugavye nimugire nk'umwasi yagiye kure demokarasi yoyo ntayerekwa twamye tugavye ntavyo gusamara Uburundi ntashaka no kububona twamye tugavye ntavyo gusamara batari wabutwara ntibukabeho twamye tugavye ntavyo gusamara kwanga muri we nigo bwigaragaza twamye tugavye ntavyo gusamara kandi mibi yiwe ntihagarara twamye tugavye ntavyo gusamara twubaka Uburundi tugavye nimugire nk'umwasi yagiye kure ijoro n'umutaga ntavyo kuruhuka twamye tugavye
Ah, ndabahaye ikaze mwese kuri mumbabarire cyane. Ndabahaye ikaze mwese kuri Tuyagire Vanessa, ndahaye ikaze. Reka duhere ku ba subscribe bashasha kuko nibo twama duherako. Mwese aba subscribe bashasha, kaze cyane kuri Tuyagire Vanessa. Ndabashimiye ko mwampisemwo mukangomwa mukanshima mukaba mwakoze subscribe. Aba subscribe ba kera mwese ndabakunda cyane. Reka ndabe muri video za kera aba subscribe twagiye dutangurana. Hari aba subscribe benshi nshimira cyane twagiye tubana kuva video zitangura, ariko rero reka nshimire cyane aba subscribe noneho batakoze subscribe gusa, ariko mugende mukanakora comment, mugatanga na like, kuko ku by'ukuri aka kazi dukora tuba namwe tubakeneye yuko hari icyo mudufasha kugira ngo tubashe gukora akazi kacu twese turi kumwe tumeze neza. Tuba rero tubakeneye yuko muraba video yacu, tuba tubakeneye yuko mukora share, yuko mutanga ibitekerezo. Haba hari byinshi support mushobora gukora. Murashobora no gukora donation cyangwa murashobora no kurekura publicité zigahaca zikarengana zose mutazikufye, kugira ngo izo zose ni intererano. Iyo uraba umuntu wa YouTube bukuramufasha by the way ngo ntabwo byemerewe kuri YouTube ngo yuko ngo tubivuga ngo waba subscribe bacu ngo muravye publicité ngo kirazira ngo kubivuga. Ariko se iyi si koloniyare koko? Channel zacu baba ariko barazicisha kwa ama publicité, hanyuma rero ngo tubwiye kandi abatanga amahera kugira publicité zisohoke batanga amahera atari make. Hama rero zaca ku ma channel yiwacu, twebwe natwe ngo aba subscribe bacu ko tubabwiye ngo ama publicité muyareka kine ngo ni makosa. Ivyo bintu muzoza umunsi umwe tubiyage ko turabe iyi koloniyare bandanya dukuri kuzima umuntu abandanya kabisa kolonizwa mu bwonko ivyihoreye gahoro gahoro. Anyway, reka rero turamutse abo ku mugabane wo muri Afrika. Ndahera cyane mu gihugu canje cyiza cy'u Burundi. Abarundi mwese aho muri ndabagumbiriye cyane. Mpere mu ntara ya Ruyigi aho mvuka, hanyuma mvuye mu ntara ya Ruyigi of course canje mu ntara y'Umuramvya. Abanyamuramvya mwese murabizi, abanyamuramvya turabakunda cyane. Abanyamuramvya n'abantu beza, burya ubwami bwabasagarayemwo no mu mitima kabisa. Abanyamuramvya benshi maze guhura nabo n'abantu bazima kandi bakundana cyane. Hanyuma turaza tuje mu ntara nkurikize intara y'Imakamba, nkurikize Karusi, Ngozi, Kayanza, Bubanza, Rutana, Cankuzo. Guys, ndiko ndagerageza kuzivuga kuko hari abidoze ngo nta ntara ngo tuza ngo turavuga. Bujumbura, Cibitoki, Karusi benga nayivuze Mwaro, Bururi, nanibagiye bakizigenzi Bururi. Bati Vanessa turavye nabi tuwewe abanyabururi. Makamba, izindi ntara nibage n'izindi. Gitega, umurisho w'ingoma sha, ibi nibiki mpaye nkora. Nanibagiye Gitega nayo turabaramusa cyane. Intara zindi nibagiye guys, muzozandike muri chat, hanyuma umunsi umwe tuzokora kwibukanya. Ariko ubu rero murazi ngo intara ubu zarahindutse, ngo ariho ngo zabuhumuza, ngo Butanyerera, ngo Bujumbura, ibintu byarahindutse. Ariko ndacagerageza nyine kumemoriza izo ntara za kera, izo ntara z'ubu. Gusa ncangenda mu gihugu cy'u Rwanda kuko niko ndagerageza kuraba guys all the videos. Nta nuko nzi ko aba subscribe banje muza munaja muri izi all the videos mukaziraba. Anyway, nshaka kuraba aba subscribe twagiye dukorana, abakoze subscribe. Hariho n'izihaye zirabwa ubu kandi zihaye imyaka 2 zarabaye.
Mombasa Kisumu wowe twaramaye Marikoviski Hernandez ndakugumbiriye cyane wenda kwibuka sinzi ko ntuze yawe username yahindutse ngo Kemerson Wangayisha abasubscribe banje mwese ndabashimiye cyane ndabashimiye anyway nako ndagerageza kubabwira intara ariko ubu tujye mu ntara cyangwa mu gihugu turajya mu gihugu cy'u Rwanda kubera ko u Rwanda abanyarwanda nimwe mwatanguye kumfata mu mugongo murakora za subscribe nyinshi cyane imbere yuko abarundi bamenyera YouTube kuko abarundi benshi bari bamenyereza Facebook murakora subscribe abanyarwanda cyane bari mu Rwanda byarantangaza cyane ariko abenshi mu Rwanda kabisa izi mbuga nkoranyambaga muba muzitayeho cyane mwese ndabashimiye hama muri Canada naho nyene bari mu bantu babaye imbere mu gitigiri cyankurikira hanyuma muri rusange reka tuvuge ku mugabane wa Amerika Australia Asia hanyuma duherukire cyane ku mubumbe nyamukuru uriya mubumbe Europe guys Europe nyene ni Europe mwese turabaramukije cyane uno munsi ndabazaniye topic mutari mumenyereye hari clip y'aka video nzokazana tuvugane live ntakonoza n'ubu nzokazana live tuvugane kuri iyo clip ariko ni ibintu bijanye n'izi nkundo ni ibintu bijanye n'umubano ku vy'ukuri ingaruka mbi abana bacu bagira iyo inkundo zacu zihungabanye agaklipe ukuntu kameze kavuye muri Australia nagahawe n'umuvyeyi yaratanze uruhusha se w'umwana ati nzogacishe kuri YouTube ariko imbere yuko nzokabazanira reka tubanze tuyage kuri ibi bintu uko muri ico gendazi muzoca mutanga ama comment dusoma ama comment abariyo twisunga rero umudame n'umugabo barabana igihe kitari gito hanyuma baza kuvana bageze muri Australia bamaze kuvana bageze muri Australia umugore aca arondera nyene aronka uwundi bubakana aramuzana ariko uko vyagaragaye no mu kavideo muzobibona nta muntu n'umwe yobesha ngo uwo mugore yararose umugabo guko uwo mugabo n'umunwa rumogi ngo yaheruka muri prison mugabo ako kavideo uwo mugabo nimba ari yanyoye urumogi rwishi kuko yagoma avuga yuko ariko aranarunwa kandi yararutumura ukabibona yaravuga ati nkeneye yuko kugira ngo mugume muba aha mu nzu yanje mwitwa amazina yanje mu ncamake uwo mugabo ni umwisilamu abavyeyi umupapa wa mbere yavyaye abo bana nawe ntabwo ari umwisilamu no kuvuga uwo mugabo yaraje azanwa umugore afise abandi bana yakuye mu rundi rugo noneho uwo mugabo ubu adeklara avuga yuko ashaka ko abana kandi abo bana baramaze gukura ngo ntabwo ari abana bato cyane ubu uvuga ati birumvikana ni wabareze none abana bamaze gukura kandi se wabo nawe ababa hafi mugabo ngo uwo mugabo ashaka yuko abana b'uwo mugabo wundi bahindurwa izina we akabaha amazina y'ikisilamu yiwe ndavuga ati rero ibi bintu imbere yuko nzozana ku gaklipe nkagakina kuko hari ivyo gukoramwo editing harimo akana gatoyi dukeneye kubanza kugashira ku ipica kugakingira ntimukabone ariko amajambo yoyo muzobimba ko uwo mwana nta kintu nakimwe avuga none rero tumaze igihe aha muri diaspora hariho ibintu tudashaka kujamwo deep kesho usanga twita kuri Kagame gusa ariko witegereje ibibazo by'abantu bari muri diaspora ntabwo ibibazo ari Kagame wenyene natwe twebwe ubwacu twebwe abarundi abanyarwanda bakongomana umuntu wese yaje muri diaspora ahangayikishwa n'ubuzima natwe ari ibibazo rusangi dufise mugabo communauté zo ngaha zidashaka kuvuga n'uburyo abana bacu babandanya kuhungabana kubera ibibazo byacu tugenda turacamo abana bacu barabandanya guhungabana mfatiye rero kuri uwo muvyeyi abana bamwe baramaze gusohoka umwana umwe ni wasigaye mu rugo rw'uwo mugabo w'umwisilamu na nyina w'uwo muhungu ni wahasigaye mugabo uravye inyifato uwo mugabo yazanwe
yariko ashaka gufata abana ngo abiyitirire. Naravuze nti iyi topic ndayizane tuyiyage kuko hari n'ibindi byinshi byo kuyaga ko muri communauté zacu. Mbega mwebwe muremera yuko umupapa canke umumama yaje mu rugo arusangamwo abana, mwoba mwemera yuko afise uburenganzira bwo guhindura amazina y'abo bana kugira ngo bate akaranga ka wa muvyeyi wundi? Ico kintu mwe mukibona gute? Aba subscribe please muze gushira comment muri comment section, kuko ntivyumvikana. Urugo warujemo naho wobura umugabo wazanwe, naho wobura umugore wazanwe, uje ugahasanga abo bana ugasanga amazina bito, kuyahindura bisigura iki? Bisigura yuko hariho documents bisaba ko zihindurwa, kandi ibi bihugu turimo guhindura documents amazina yose rimwe na rimwe bica no muri court. Bisigura yuko nimba n'umuvyeyi nimba n'uwo muntu, kuko sinzi izina mugabo ico nzi cyo nimba n'uwo muntu yaje kubana n'umuvyeyi w'uwo mwana, kugira kwanza leta imwemerere yuko abana bamwitirirwa, baca muri processes yuko abadopta kwanza, kuko ntibashaka kuvuga ngo egome ngo nimubahindurira amazina ngo kubera ngo arongoye nyoko canke ngo kubera ngo yarongowe kuri suko. Vyose no bikoresha amategeko. Bisigura yuko wa muvyeyi wundi bobanza kumwaka uburenganzira, ntabagire ko access nimwe mu kugira wa muvyeyi wundi nawe abite amazina yiwe, document zose zihindurwa. Ico jewe numva umenga ni kimwe mu vyo hungabanya abana, guko egome induru zirahaba hagati y'umugabo n'umugore. Ariko jewe nagomba mbwire abantu abari ngaha muri diaspora bubatse ingo, kubana n'umuntu nasanze ari nk'umutekinisiye kabisa akora imodoka. Barya abantu ze babitangwa iki, bari abantu usanga bariko barafata ivyuma bahindagura ku modoka. Urugo ni nk'imodoka, hanyuma natwe abari muri izo ngo ni nk'abafundi b'imodoka. Bisaba yuko ubu muri kurasuzuma ahanyiganyiga ushiramwo iburo nshasha, uguma gwashaje urukura mushiramo rushasha. Noneho rero bibaye ugasanga ya modoka na vya vyuma vyose ushiramwo vyarashaje burundu, nta cosubirizwa, ya modoka igacikugwa mu ibarabara bakayita. Niho haho rero urugo ruba rwasenyutse. Ariko nubwo ubwo rukundo rw'abantu babiri rumaze gutirigana rukagira ibibazo, abana twari dukwiye gukora ibishoboka byose, hakabaho guprotege abana emotionally, tukabaprotege kugira ngo izi nkundo ziba zitagenze neza zacu ntizice zibahitana. Ubu turamaze kubona yuko hari abana benshi bari mu gasho bitewe n'induru ziba hagati y'abavyeyi, kumva imoca nk'iriya. Hariho n'abana benshi ubu bamaze ku joininga gangs bakiri bato cyane, abavyeyi babo atari ivyo bazi. Je ndibuka hariho umumama yavuze ati nagiye guhinyura ko umwana wanje ararana pistole ku myaka 13 yonyene mu gihugu ca Amerika. Umuvyeyi yirirwa ku kazi ntiyarazi abana birigwana n'umwana wiwe, aza gushidukiya abo bana baba teenager b'imyaka 15 17 bafata inkoho zabo bakoresha mu criminality bakazibitsa uwo mwana wiwe. Uwo mwana ntakiriho, muravyumva, kuko yinjijwe mu vyatazi. Ivyo byose biterwa nuko abavyeyi haba habaye ikintu kiri reckless ku mpande zose. Ku bavyeyi haba harimwo ikintu cahabaye gituma umwe atererana uwundi, ugasanga abana batererana umwe. Wa muvyeyi nimba ni papa yabasigaranye, nimba ni mama yabasigaranye, bimusaba kaza gukora amasaha menshi ngo ariho inzu ariho ibindi, wa mwanya wo kwitaho babana ntuboneke. Ukabona abantu umenga bari well behaved dushitse muhira, kumbe ntuzi vyasigaye birahaba. Izo zose ni ingaruka mbi abana bacu bariko baraca muri diaspora. Ariko tugarutse kuri iki kintu cyo kugenda umaze gutandukana n'uwo mubakanye, mwavyaranye abana, ugaca ugenda gupfa kuyokomora. Ndavyite mu Kirundi ni kuyokomora, guko burya gucagura umuntu muzobana ufise abana nasanze bigoye na cyane gusumba no gucagura umuntu mwobana udafise abana. Guko udafise abana uwo ari we wese aba ari available, muhuje mukavyiyumvira kumwe, mutegezo kubana. Ariko iyo harimwo abana nasanze ari kibazo kidasanzwe, guko noneho wa muntu uramuha umutima ukamukunda, ariko bigasaba yuko uhagikisha yuko nawe ku ruhara rw'abana bawe abitahura neza 100%, avyumva neza 100%, avyemera neza 100%, kugira ngo ntimuhirahire ngo mugende mubane mumaze kubana induru zice zitangura yegere wanzanye kwa abana, wampaye abana ndakurerere bikabuko. Niko vyari bigiye kugenda. Ariko abantu bari muri diaspora
usanga bagenda kuresha muri Afrika canke kureshwa muri Afrika bakabesha ngo umugabo ngo twaravanye ngo umugore ngo twaravanye ngo abana ngo ntabo mfise ugasanga afise abana batandatu akagenda avuga ngo mfise abana babiri ugasanga afise abana bane ugasanga avuga ngo mfise umwe canke ngo nta numwe mfise n'ibintu bibi cane kandi icyago ca mbere mw'isi ni umuntu yo kwihakana abana ku vy'ukuri abana bacu n'abana bacu twahawe n'Uwiteka kuko yabaduhaye ni n'ubuntu twagiriwe kwanza wibaza urinde canke jewe ndinde Imana yavuze ngo ndaguhaye abana banje underere ni n'ubuntu twagiriwe nta nuko tuba dukwiye kwihaya twibona ko dusumba batabafise kugira ngo uhabwe umuntu aze gukurira mu biganza byawe n'ubuntu Imana ibikugiriye ariko aho hana abavyeyi benshi tuko turahatsitarira na cyane abavyeyi bari muri diaspora tuko turahatsitarira kubera ko umaze kubona ugo rugo rwanse noneho mu kurondera uwo muzobana aho kumubwiza ukuri ngo yitegure umuzigo nyene azobaje kwikorera ukamwumvisha ko ibintu vyoroshe hariho n'abantu bakiri muri Afrika bifitiye ya mentalite yo kumva yuko Africa no US is a paradise Canada ni paradiso Australia ni paradiso ntibamenye yuko hari ivyago egome na hantu heza ho kuba tuvugisha ukuri ibi bihugu turimwo nta nzara ibirimwo ishikira iyiri mu bihugu vyacu nta nyoti hari ishikira iri mu bihugu vyacu nta bukene buhari bushikira uburi mu bihugu vyacu vy'amavuko ariko tuvugisha ukuri nubwo ivyo bitahari haca haba vyago bindi bibabaje noneho no gusumba bibabaje binaruhishije no gusumba vya bindi vya hari iwacu kuko muri Afrika ufise yuja ku kiraka canke ufise akazi kanaka naho utaba ufise abakozi bagukorera mu rugo umwana washobora kumubitsa umubanyi kandi umwana ugasanga afise security yuzuye ugasanga umwana ukamubitsa umubanyi umwana agakura adafashwe ku nguvu ukamubitsa umubanyi muri bikafise akamugaburira ariko ngaha murabizi no muri day care watanze amahera ugenda umutekereye n'ivyage ni kubera ko aha hari bibazo noneho bifitiye ingaruka mbi cyane abana gusumba no muri Afrika ariko abantu benshi barino bagenda barahisha makuru noneho umusore canke inkumi yumva ngo ndose mu diaspora bakaza bariruka batazi ivyo bajemo benshi bashika babashakdi ingo nyinshi abantu bagiye bazana abantu babavanye muri Afrika nyinshi zanamaze gusenyuka ntizimara imyaka 2-3 kukubera iki kukubera ko realite baranka kuyivuga noneho bivanye na babandi bariko bararondegwa baba bafise very very high expectation yo kwibaza ati yo atishitse hariya ati nzobuyu noneho yashikayo ubuzima bwenyewe bwiwe personally bukamugora gutangura kumenyera murabizi mwese ivyo twaciyemo kugira tumenyere ibi bihugu turimwo noneho rero hagaca haza nuko wa muzigo w'abana abana nabo nubwo rimwe na rimwe tubima ijambo abana nabo bagira ubwenge burya iyo babonye umuntu abrakadabra shitse rimwe na rimwe baza bafise n'amanyama guko mwibuke abana bino baramaze kuba abana bari very open minded bafise mind zabo ziri very sharp very open na behavior zabo barazi no gusoma behavior y'umuntu abantu rero benshi nk'abapapa bavanwa muri Afrika benshi baba bafise kakagagazo kakanyarigabo ko muri Afrika ngo nije ndumugabo imagine rero aciye ashika turubika abo bana agomba kwerekana ngo nije ndumugabo aho kwereka ati ndi papa wanyu ndabahe training nziza agashaka kuza na ya dictature mumenyereye yo gusuguma hariho dictature tuvugisha ukuri mbi iri muri benshi bo muri Afrika yo kugomba kuvuga ngo kuba uri umugabo mu rugo ngo nuguturubika ngo umuryango wose ukaba traumatize cyangwa ngo kuba ngo uri umugore mu rugo ngo nukwigira ikijuje ibintu byose bikononekara ngo ukamenya ntaco ubona ni ibintu bimara manje abo bana rero bakaja muri iyo trauma batari biteze maze wa mugore canke wa mugabo yarazi ngo arose umufasha bagiye kubana agasanga ntaco bivyaye nta musaruro abenshi bavuga ngo batinya ngo abageni bo muri diaspora ngo kubera ko ngo nabagore ngo bamaze kuba ngo independent ngo nabutinya ariko nabo muvana muri Afrika baba abagore baba abagabo nico kimwe nabo baza barondera iyo independence yo kuvuga ati bafise uburenganzira ariko kandi igikuru nukumvikana igikuru so kuvuga ngo ari ngaha canke hariya ariko iki kibazo ni kubana bacu iki kibazo ni kuraba diaspora ukuntu iriko ironekara diaspora Burundi diaspora Rwanda diaspora ya akarere diaspora yacu iriko ironekara kandi uvyitegereje ayo makosa abavyeyi turayakora aya ni makosa nayo abavyeyi dukora aha muri diaspora
muzobikurikirane neza aho usanga ingo umugabo n'umugore babanye kuko nemeza neza aha no muri diaspora hariho ingo bubatse binjira mu nzu imwe nk'abubatse ariko mu rugo ntibubatse kuko usanga umugabo afise konte yiwe umugore afise konte yiwe umugabo akora yimenya umugore akora yimenya maze ugasanga renti bahuriza hagati bafise nk'abana 4 5 6 ugasanga renti bahuriza hagati renti murabizi neza office abo bana n'imiburiburi office inzu y'ivyumba 4 inzu y'ivyumba 5 bigasa iyo renti abari nini cyane rero bisaba yuko umugore azana amahera umugabo akazana amahera mugateraniza hamwe ku muriro mukabigenza uko nimba muri hamazi mukabigenza uko ama electronique yo mu internet mukabigenza uko noneho rero habamwe no kuvuga ngo dufasha abacu basigaye inyuma ugasije usanga ntukorera gusa amahera y'urugo rwawe ukorera nayo aja muri ibi na biriya hagaca rero haza competition hagati y'umugabo n'umugore ugasanga uwo ari wese yitayeho gukora amasaha menshi cyane kugira ngo ya mahera yaronke mugenzi we yamugira ngo zana turihe kuri uku kwezi ntazobura yo kuriha ugasanga twitayeho ama bills y'abakoroni ariko generation yacu igiye ku ruhande noneho ugasanga umuvyeyi arashobora kuja ku kazi avuye ku kazi acashika aryama kuko abarushe cyane akavyuka asubira ku kazi ugasanga muri izo ngo ugasanga kabisa inzu zambaye mbi zaranutse ugasanga inyenzi mu nzu ni nyinshi ugasanga abana aho baryama impuzu zirasanzaye ugasanga inzu iri very very chaos bitewe niki kurondera amaronko n'izo ngo rero izo ngo abana bagira ibibazo kuko egome mama wanje arashobora no kutaba umugangster guko rimwe na rimwe abavyeyi mukuranwa biragorana yuko abana baba abagangster burundu mugabo nubwo muba muri hafi emotionally ntabwo muba muri hafi mutari rero hafi emotionally ngo bagire wa mwanya amasaha 2-3 yo kubana na se ayane masaha 2-3 yo kubana na nyina ivyo bintu navyo biragenda bikaba affecta ugasanga bibagiriye ikibazo ivyo ni ibintu tumaze kubona ku bana benshi bariko bakurira muri Amerika hakaba nabandi bana bakuze twaje abana bazanywe bari mu myaka 4-5 igihe tuza canke nabandi bake bavuka bahageze mugabo ubu abana bamaze guheza za high school abavyeyi bakabankira ngo ntuje kuri college kure ngo twe turashaje ngo umucamake bari muri za retirement ngo nimwe aramukugiye ngo so yaramugaye canke nyoko yaramugaye ngo ntibikunda ugasanga umwana arahevye kurondera kazoza kiwe asigaye nyene yirirwa muri company akorera amahera ari harenti ya sena nyina ukiyumvira none se wewe uri umuvyeyi ukabona wamaze gusaza nta mahera ushobora guca muri bino bihugu tuvugisha ukuri ibi bihugu twaje gupagasa kubera iki umuvyeyi abona yuko ageze mu zabukuru atohitamo kuvuga ati rero mwana wanje amezi 6 yonyene ukore umfashe unzingazingira akazi ugashoboka i Burundi canke mu gihugu cyari cyo cyose naje mvamwo nce nisubirirayo hanyuma wewe ugenda urondera ubuzima ariko ku kwezi uzokwiyaranje uzurampa $50 kuko $50 mu ku kwezi yotunga umutamakazi ari mwitongiwe mu gihugu cy'u Burundi canke mu Rwanda 100%. None rero bakaguma ngaha muri diaspora bicariye kuza TV abana bakaja guhangayika abana bagakora bari hinzu zabo bari hira banyina ugasanga nabase gufasha abavyeyi si bibi bantu b'Imana ariko kuboha umwana kugeza aho adashobora kuba successful mu buzima bwiwe kubera wewe iwo n'umuzi gudasanzwe tuko turahabana bacu ariko ivyo byose kenshi na kenshi aha ku YouTube ivyo ni ibintu tugenda turirengagiza ugasanga tuvuga ibindi ariko uravye nivyo nibibazo bidasanzwe guko uko generation igenda ibisi yindi hari ibibazo byinshi niko za community zacu zitera zihuhuka zibana nabi na cyane yuko akarere vyananiranye ko gaturiye ngo turabe yuko abenshi bobura baje gukora ama business muri Afrika ariko ico navuze nti maze kubona ku ka video kamara kubona ukuntu uwo mupapa ariko arivuga nukuntu uwo umviriza n'isura y'uwo mupapa yivuga amazina ngo yemeroya ariko witegereza uwo muroya ariko arank'urumogi umwitegereje ukamugwiza n'ubusa kabisa ukavuga ati oya ivyo uriko urakora nubwo warize amategeko n'amategeko uzi yavyo guko warize amategeko ntashobora guca ukora ibintu nk'ivyo bikorera umuntu waje mu rugo rurimo abana utiteguye no kubarera ngo hari ivyo urimo rero ivyo nibibazo birangwa aha muri diaspora bantu murondera inkundo kurondera urukundo si bibi urukundo ni ikintu ciza
ariko nasanze urukundo ruvyara imibabaro. Urukundo ni ikintu ciza ariko ururye uzi neza yuko ruvyara imibabaro. Burya urukundo ni nk'indya ziryoshe. Indya ziryoshe uko zirya ari nyinshi ntiwirengagize yuko inyuma y'indwi zibiri uzoba wiyongereye ibirograma nka 5, 6 kubera wazikunze cyane. N'urukundo nuko ruba rwimereye, ruba rwifitiye ibintu vyihishe inyuma, ariko ivyo bintu nyene umuntu abiravye neza arashobora kubihendoringa mu buryo naho vyoza udasanga bigize ico vyica kinini. Aya rero n'amakuru ari muri diaspora. Hanyuma abana bacu tubahe uburenganzira bwo kwisanzura nabo ngo barondere ubuzima. Abana bakiri bato tubarinde izi gangs. Abavyeyi ntidukwiye kwitaha amahera cyane, nta gahombo na gato kubanza tukicara tukarera abana, tugakorera amahera make ashoboka cyane, ariko tukabanza tukarera abana bacu kugira ngo duhakikishe yuko aho bari bari secure. Aha ndabivuze ku bantu baba ari nyakamwe nkanje, ba nyakamwe abazananye n'imiryango biroroshe, uja kukazi kwamusigira nakuru, uja kukazi kwamusigira inarume inyinabu biroroha, ariko ndiko navugana cyane cyane ba nyakamwe kuko nibo bishikira cyane ugasanga abana bariko bariyandagaza. Ikindi naco nohereza ko ni amadini yo muri diaspora. Dufise amadini menshi na cyane cyane abarundi n'abanyarwanda, hari amadini menshi, ariko witegereje ayo madini nta hatandukaniye na yandi nyene yo muri Afrika. Ntariko aritaho generation ukurikira kura. Igihe Madame Furaha yaza kuri YouTube mwarumvise yuko avuga ko hariho n'idini usanga badafise Sunday school teacher. Ico n'ikindi kintu gihubwira aho ayo madini ububeshi bwayo abagera. Noneho rero ugasanga ayo madini ntiyitaho yuko abana baheza ama high school bariko baraja ku makoleji, ntiyitaho abana bakiri mu mashure mato mate uko abavyeyi babo bariko barabafata. Urumva ni rya dini gusa rya gorora baze, gorora igitenge ca superi, gorora iyo ariyo yose wagiye kugura za Chanel na za Gucci, gorora uze tumara amasaha 2, 3, 4 turi mu kibiridingi kanaka dukodesheje canke twiyubakiye. Turi muri diaspora turakomeye, turirimbe mugabo tuze guhaguruka aho nyene ibibazo vya buri muntu abisubiranye mu rugo ataco turiko turafashanya, bagaca bagenda bakubwira ngo yo n'amadini. Noneho rero hagera abana babo hageze gushingirwa bagatangura kubijyanira. Umuhungu wawe ntiyoza gukwa mu rushengero rwanje mudasenga iwanje, umukobwa wanje sinomushingiza kwa pasiteri naka. Umwana umuhaye cyambu wawe ntumuhaye pasiteri naka. Nuwo pasiteri yigagura ngo umukobwa ngo wo mu rusengero iwe ngo ntiyoja ngo gushingirwa handi, uwo si umukobwa wawe pastor, uwo n'umukobwa wa muvyaye. Wewe uri pasiteri w'idini, nturi pasiteri w'ingo abana bagiye kubaka. Ivyo byose ugasanga ni ibintu bizanira stress abana muri diaspora. Rero bavyeyi beza ngo ntawurya inzoka ananirwe n'umurizo. Iyo n'umugani w'ikirundi ngo iyo wubahutse ugashobora kurya inzoka n'umurizo wawe yayirya. Rero ntidushobora kuba twarahangayitse duhangayika twapirika ibi application vyo muri UN. Mwese muravyibuka ukuntu twahora za UN abantu birirwa gutonda turira dusenga dusaba Imana iduha inzira, ugurura amani inzira dushike Amerika, dushike Australia, dushike hehe. Noneho rero twashaka iki? Twasenga tuvuga ati abana bacu ntibavukire mu buzima twarimwo bwari bubabaje, barara ubusa biriga ubusa. Ubu twashitse aho batarara ubusa, twashitse aho batiriga ubusa. Mugabo ubu tugomba tunanirwe no kubaha indero ikwiye. Ico rero barundi kazi namwe banyarwanda n'abakongomani, ico nugukerebuka tukarakiraba neza, nugutangura kwigira akarorero ku zindi community. Ntaco bitwaye dutanguye kwiyubaka tukaba nk'abasomali. Abasomali usanga bagiye baraja hamwe arakagwi bakubaka daycare zabo, bakubaka amastore yabo. Ariko abarundi ivyo bintu vyaratunaniye n'abanyarwanda n'abakongo. Kandi burya abarundi n'abanyarwanda n'abakongo muri diaspora turya indya zimwe, dukunda isombe, dukunda ibishimbo canke ibiharagi, dukunda ibintu vyose dukunda usanga tubikunda nyene kubera turi abantu bamwe. Bisigura yuko no kwiyegeranya tukaza turaba hafi na hafi kugira turereranira abana navyo bitoba ibintu bibi. Ariko bivanye n'iyi sekibi yagiye kuzana umutima mubi mu abantu benshi bakiga kuroga bagenzi babo, amashari yakagwira, ivyo bintu bica bija kuba uko. Bica bija kuba uko. Ikindi naco caciye kija kuba uko n'ahantu usanga aho
abantu ugasanga umugabo n'undi barakundanye mugagaza gushidukiya yamwivye umugore ico nacyo n'ikindi kintu kibi kinasenyura communauté no gusumba ivyo bindi tuba turavuga ugakunda umuntu ukamumusigaranira abana yaza gutora abana atari huri ugashidukiya asigaye yibunurira ku mugore wawe canke yibunurira ku mugabo wawe ivyo ni ibintu navyo bibi ivyo navyo birashobora no gutuma abana bawe babura chance yo kubaho neza ngo baregwe neza mu mutuzo kubera ingeso nk'izo zo kuba hatabaho ico bita ntuzeye respect hagati y'imiryango n'iyindi hagati y'ababanyi n'abandi kuko vyanka vyakunda nubwo tuvuga ngo abirabure ngo urukundo rutagira ndavyitende urukundo rutagira discipline urukundo rutagira ico wubaha ico utinya nico wubaha ico utinya nico wubaha ntabwo ari urukundo naho noba ndagukunda gute canke wewe unkunda gute mu gihe nje mu rugo iwawe haba hari ibintu nca nsiga mvurunganije canke wewe uje iwanje akagira ibintu nca usiga uvurunganije sha urwo rukundo n'Imana ntagufise murabizi ko n'Imana yirukanye satani ikamuta mw'isi kubera satani yavurunga ibintu cane nuko rero anyway mugire bwese ibihe vyiza iyi ndwi itanguye kabisa ni indwi nzoba ndi busy cane ariko umwanya nzoba mbona ko ndi available noza live tukayaga ariko mu bihe ntaba ndi live nkaba gacerere nasanze mwidoga cane mbega abanyarwanda bavuze ngo Imana iravuga ngo hakuguhomba yo guhomvya nanje hakubahomba nzobura ndabaho utu audio hakubahomba nanjye nzobura ndabihera utu audio nta kundi ariko tubandanye twese gushigikira amahoro tubandanye gukunda ibihugu vyacu tutabikunda gusa mu gukora cyane turungikayo amahera ariko tubikunda gusa no mu kurera new generation y'abana bazoza kuvyura ibihugu vyacu na cyane yuko abariyo babo bivyuye bariko barabatwara mu ntambara babaketagura ni ukuvuga vyogiye gusubira kuvyurwa nabo natwe turiko turarera neza ariko dusamaye ibi bintu bikabandanya muri diaspora nta kabuza naho tuva naho tuja tuza turavugisha ukuri natwe nyene burya ntaho tuba dutandukaniye nyene nabo bandi basambura ibihugu kuko dusambuye generation zacu nta bweranda natwe buturangwako nta na gatoya anyway mwese ndabifurije umunsi mwiza ndabifurije igitondo ciza kuba kivyuka ndabifurije umurango mwiza cyangwa umutaga mwiza kuba ari ku muhingamo abo bugorovye mwese umugoroba mwiza ariko kandi nkabifuriza na success idasanzwe mu buzi bwanyu terambere mu bikorwa muriko murakora mu migambi yanyu no mu vyifuzo vyanyu byose uhoraho abishiremwo imigisha reka rero ndabasezere ariko nkuko natanguye comment share subscribe tuzosubira murakoze